radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukampusi, ndabasuhuje mwese kandi bahaye ikaze mu biganiro bya radiyo yanyu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bo muri Groupement ya Bijombo bakuwe mu byabo n'intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'igihugu hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka Twirwaneho, bugarijwe n'inzara n'ikibazo cyo kutagira amazu yo kubamo. Twaje gutaka ngo muri leta yama onije yose izi ngo irenganura kiremwa muntu itabare Bijombo irapfuye, itabare Bijombo imeze nabi, itabare Bijombo ifite inzara, itabare Bijombo irarengana. Uwo ni umwe muri abo bateshejwe ibyabo n'ubushyamirane. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ugiye gushyiraho pasiporo yerekana ko umuntu yakingiwe COVID-19 kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango. Iyi ndwara ya COVID-19 irimo guhangayikisha isi, ikomeje kongerera abatari bake ihungabana. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, nimujye kure radio ya. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ugiye gushyiraho pasiporo yerekana ko umuntu yakingiwe COVID-19 kugira ngo ashobore gutembera mu bihugu bigize uwo muryango. Abikorera ku giti cyabo n'abacuruzi bakunda kwambuka imipaka bari mu barebwa n'icyo cyemezo, nk'uko byatangarijwe i Bujumbura mu Burundi n'uwungirije umunyamabanga mukuru wa EAC. Uburundi cyakora buvuga ko iyo ngingo izabije kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu bijyanye n'ubwisanzure bwe. Ni mu gihe iki gihugu cyemeje ko kidashobora guhamagarira abantu kwikingiza COVID-19. Iyi nkuru murayigezwaho na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri i Kigali mu Rwanda. Kubw'umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC ni ngombwa ko habaho murekarengane imeze nk'urupapuro rw'inzira passport rwerekana ko umuntu ashaka kuva mu gihugu kimwe aja mu kindi muri uwo muryango yamaze kwiteza urucanco rw'ikiza ca corona kugira ngo akingira abandi. Mu birori byo kugura icese ihanishwa ry'ibiva mu mahinguriro salon industriel i Bujumbura, icegera c'umunyamabanga mukuru wa EAC Christophe Bazivamo yahamagariye abagwizatunga ndetse n'abantu bose bo mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC kwihutira kwicandagisha kugira ngo bazoshobore kuronka iyo murekarengane. Now cases are increasing, but when we talk about vaccination, Ibiharo by'abandura ntibisibe kwiyongera, ariko gucandaga abantu ntibiriko bigenda neza na gato. Mu bihugu bitunze nk'Iburaya bageze ku bice birenga 70% batanga incanco, ariko twebwe turacari munsi y'ibice 2%. Ikizokurikira nuko twese mu karere kacu tubwirizwa kwikingiza kugira ngo turenge imbibe. Twarahejeje gutegura rero murekarengane izohabwa abamaze kwicandagisha muri EAC kugira ngo abari bo barengane imbibe mu minsi iza. Kandi umugwi wateguye iyi murekarengane warakoranye n'abaserukira ibihugu byose harimo n'u Burundi. Naho biruko umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Alengiyome Bunyoni yuguriye icese iryo hayanishwa, abona ko iyo murekarengane ya COVID-19 izohava ibangamira uburenganzira bw'abanyafrika y'ubuseruko mu kwishira no kwizana. Ati duhamagara inzego mu karere ka Afurika y'ubuseruko kuzofata ingingo zibereye zitabangamira abanyagihugu bacu kuja ku mirimo no kwikingikiza c'umugera wa corona. Ntihagire uburenganzira n'ubwigenge na bumwe buzohonyangwa. Aha nsiguye neza ni ko vyerekeye gutegeka urucanco n'izo ngingo zo kwishira no kwizana umuntu abanje kwicandagisha. Ubutumwa duhaye ibiro vya EAC nuko muri murekarengane ya Afurika y'ubuseruko abatonyanga uburenganzira n'ubwigenge bw'ibihugu bibugize n'abanyagihugu. Olivier Suguru atwara ishami ry'amahinguriro mu Burundi ryatunganije iryo hayanishwa, nawe nyene abibonamwo amahinyu kuri ubwo buryo bushasha bwo kwikingirikiza c'umugera wa corona mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ibindi navyo byerekeye by'urucanco twavyumvise, mugabo tugasaba yuko urucanco n'umusi bwoboneka goba umuntu akagwiteza ari uko abishatse mu burenganzira bw'umuntu umwe wese uko avyifuza, rukaboneka mugabo ntiribe itegeko ribuza yuko iterambere
yo muri akarere kafite buseruko mu bijanye yuko abantu bagenderanira canke bashora ibintu hanze kuko udafite urucanco atojayo. Uburundi nico gihugu conyene kitaratangura gukingira abanyagihugu mugera wa COVID-19 muri EAC, naho ibanki y'isi yose yemeye guha Uburundi inshanco za corona. Umushikiranganje w'intoro y'agati mu gihugu n'umutekano ari nawe atwara umugwi w'igihugu wo kugwanya ico kiza yarakuri inkoni ku gishitsi abanyagihugu ko leta itazokwigera ibahimiriza kuja kwikingiza. Gervais Ndirakobuca yari kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika mu ntango z'uku kwezi. Leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu, yavuze ko leta nk'umuvyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine, nibatuzanira iyo vaccine tuyibike, kandi n'uwazotuzanira iyo vaccine ntagire urufaranga na rumwe asaba leta, nta na rumwe ngo leta ngo iremeye ko vaccine ngo abarundi bavagisi, ntaje twavuze. Umurundi azokumva bishaka ko akeneye vaccine azoca agenda yitura abikeneye bamutera urushinga, bamutera iyo vaccine ku bushake bwiwe, mugabe bizomushikira Ico bikoze umuryango wa EAC usigura ko murekarengane iriko irakogwa izotuma bayifise baja no mu bihugu vya Buraya na Amerika atankomanzi. Christophe Bazivamo: If we are not vaccinated, it will be also difficult to travel in the whole world. Erega no kwisi niko bimeze, ubu nta uzosubira gutembera kwisi atamaze kwikingiza. Natwe rero ntitwosigara inyuma. Murekarengane yacu ikozwe ku buryo ikorana n'iza Amerika n'Ubwongereza, kandi n'umuryango w'ibihugu vy'Uburaya waratwemereye ko abanyafrika b'ubuseruko bafise murekarengane bazojayo. Iyo murekarengane yareretswe inama y'abashikiranganje b'amagara y'abantu iheruka, ubu naho turiko turayinonosora neza kugira ngo abanyafrika b'ubuseruko natwe twemerewe gutembera kw'isi. Ibihugu bitandatu bigize umuryango wa EAC ari vyo Burundi, u Rwanda, Kenya, Ubuganda, Tanzania na Sudani y'Epfo bimaze kubura abantu hafi 9,000 bahitanywe na COVID-19. Abarenga 547 nabo barafashwe n'ico kiza nk'uko vyerekanwa na OMS, ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itamagara y'abantu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intambara imaze iminsi mu burasirazuba bw'igihugu hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe w'abanyamurenge uzwi nka Twirwaneho yatumye abaturage muri groupement ya Bijombo bava mu byabo, ku buryo benshi ubu bugarijwe n'ikibazo cy'inzara no kutagira amazu yo kubamo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Kivu y'Epfo, Vedaste Ngabo. Rwigina Rwizihirwa n'umuyobozi w'agateganyo ya groupement ya Bijombo, we n'abandi bayobozi batatu b'iyi groupement bamaze iminsi mu mujyi wa Uvira bagerageza gutakambira amashirahamwe kubagoboka kubera ikibazo cy'inzara yugarije impunzi ziri mu Bijombo. Ni inzara yatewe n'intambara z'urudacya zihora zibasira iyo groupement iri mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira. Twaje gutaka ngo muri leta yama ONG yose izi ngo irenganura kiremwa muntu itabare Bijombo irapfuye, itabare Bijombo imeze nabi, itabare Bijombo ifite inzara, itabare Bijombo irarengana. Akana kariko kose uhereye kunda, uhereye mu ntambara, uhereye mu matungo yabo ntaco bakigira, yose yaranyazwa, yaragiye, amatungo barayajanye, ivyo kurya ntavyo bafite. Ni jamaonisha tuje kuyabwira ngo adufashe ivyo turya, adufashe ivyo twambara, adufashe amazu yo kuraramo, kuko twasenyewe, twikiwe gatatu, twaratewe, twaranyazwe. Chef Rwigina Rwizihirwa asobanura yuko nyuma y'ibyumweru bibiri habaye intambara za Kamumbo hagati y'igisirikare cya Kongo n'umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'insoresore z'abanyamurenge. Bamwe mu baturage bahungiye iyo ntambara mu mihana itandukanye ya groupement ya Bijombo bugarijwe no kutagira ibyo bafungura ndetse no kutagira aho barara. Jewe iwanje ko umugete impunzi zifite inzara mu buryo impunzi yicara mu nzu ikaza n'abana n'umugabo n'umugore bakaza bakicara mu nzu ngo duheze to turya. Wewe usanzwe ko umugete nawe watwikiwe utananahinze ugafata abandi nawe waruhaye urya mukamubwira gutyo mukabigabana mukabisangira, byamara gushira mumaze kurya mwese murangira mugateka imitwe yo gutekereza mu mugoroba aho ibindi biva kugira ngo babone izo bariki. Impunzi ziratesetse mu Bijombo ibintu byo kuryama, umuntu ni ukuryama mu ivu, abana baryama mu ivu. Bamwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara z'imitwe yitwajije ibigwanisho yibasiye imisozi miremire y'uturere twa Fizi na Mwenga na Uvira bakambitse muri Bijombo, abandi bari mu mashyamba y'Itombwe n'abandi bari mu nsengero no mu mashuri ku Murambi. Bose bavuga yuko nta buvuzi bafite
kuko amavuriro yabo yahiye. Binyonyo Tito ni umuturage wo kuri Nyakirango. Ikibazo cy'ubuvuzi giteye impungenge cyane. Mu Gatanga niho hari ibitaro zarebaga ibindi byose harasenywe, ku Kiziba hari ibitaro birasenywa, ku Muramvya hari ibitaro birasenywa, mu Kajembwe hari ibitaro birasenywa, ahantu hitwa mu Kiyoni, mu Kagogo hari ibitaro harasenywa, Masata hari ibitaro harasenywa. Utwo turere twose nitwo twari dutunza abantu mu buzima bwo busanzwe bwo kuvurwa. Ubu abantu bari mu kwivuza mu miti bishakira bonyine, bakamenengana bakagira buvira bakazana imiti bakayivurira mu mazu abantu. Abagore bavyarira mu mazu. Sebineza John ni umuyobozi wa mitorite y'abanyamurenge muri Bijombo, avuga yuko mu myaka irenga 5 bamaze mu ntambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho nta nkunga y'amashiramwe cyangwa ya leta bari babona, kandi bahora babitakira. Administrateur afite inzandiko, shoferi bafite inzandiko zimenyesha kuko ibibazo byabaye mu baturage, ariko nta gisubizo. N'ama organisation yose akora muri territoire bafite amaraporo y'impunzi. Ugeze kuri OCHA wasanga raporo y'impunzi za Bijombo, ariko nta gisubizo dufite. Ndabiluba Muhale ni president kandi wa frere iri mu Bijombo irimo impunzi zirenga 3,000. Avuga yuko bugarijwe n'inzara kuko kuva Gumino isenye imihana yawe mu Kagogo ndetse no mwishenge mu mwaka 2019 nta nkunga bari bahabwa ya leta cyangwa si y'amashirahamwe. Si mu Bijombo honyine hari iki kibazo cy'izi impunzi zifite inzara, ahubwo n'izindi impunzi ziri mu nkambi ya Mikenke, Rugezi ndetse na Minembwe nazo zivuga yuko zugarijwe n'inzara. Mu ngendo amwe mu mashirahamwe arimo ishiramwe ryawe nigita ibiribwa bya pamu ryagiye rikorera mu karere k'imisozi miremire, yavuze yuko ari inkunga yo gufasha izi mpunzi, ariko bafite ikibazo cy'uko nta mihanda ishobora kugeza imfashanyo aho ziri. Muri uku kwezi k'umunani mu ruzinduko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo Michael Hama yagiriye muri Uvira, yavuze ko umushinga wa USAID ugiye gufasha abaturage bo mu Minembwe, Imikenke, Bijombo bahuye n'intambara. Biragoye kumenya imibare neza y'impunzi ziri muri groupement ya Bijombo bitewe nuko ziguma zihunga, ariko imibare itangwa na societe civile muri groupement ya Bijombo ivuga yuko ari abaturage bateshejwe ibyabo barenga 10,000. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira Mutaraki Viep. Mukomeje kumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri iki gihe ku isi hose no mu Rwanda bakomeje guhangayikishwa n'icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zacyo, imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi itangaza ko ingaruka za COVID-19 zikomeje kongera ihungabana ku barokotse. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi abahiye inkuru. Imibare iheruka yasohowe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cya 2021 umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongereye, ariko mu rwego rw'amahoteli na za resitora wagabanutse bikabije kubera COVID-19 bigera ku kigero cya 34%. Nubwo nta bushakashatsi buragaragaza ingaruka za COVID-19 ku byiciro byose by'abanyarwanda burakorwa, Bwana Strato Habyarimana ufite uburambe mu by'ubukungu akaba ari n'umwarimu wigisha ba rwiyemezamirimo mu guhangana n'ibibazo byaterwa na COVID-19 yabwira ijwi rya Amerika uko ihungabana ry'ubukungu rigaragara mu bikorwa bimwe na bimwe. Amafaranga yaragabanutse. Impamvu yagabanutse si ikindi, habayeho inza guma mu rugo, habaho guma mu karere, bamwe babuze imirimo. Hari imirimo itarigeze ifungurwa kuva COVID yatangira, tuvuge nk'abakoraga mu tubari. Ubushakashatsi nyine bwakozwe na statistics, biro za statistics bagaragazaga yuko abagizweho ingaruka cyane ni na COVID harimo ingeri z'ubukungu zitandukanye, harimo nka transport, noneho hakazamo n'icyo cy'amahoteli. Amahoteli uribuka yuko akenshi byagaragaye ko 70% y'abantu bagana amahoteli ba mukerarugendo n'ababa baturutse hanze. Abanyarwanda ntabwo baritabira cyane gukora ubukerarugendo no kujya muri ayo mahoteli. Ya mafaranga yinjiraga biturutse muri ibyo bigo niyo yinjizaga imisoro, niyo yatangaga akazi. Nubwo biruko ariko imiryango y'abarokotse jenoside igaragaza ko abarokotse bagezweho n'ingaruka za COVID-19 ziremereye, kuko n'ubundi abenshi ubukungu bwabo buba busanzwe bujegajega. Damu Louise baje neza uyobora ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe mu muryango w'abapfakazi ba jenoside Vega Gahozo yagaragaje umwihariko ugera kuri iki cyiciro cy'abarokotse. Iki cyorezo cya COVID twavuze ko gifite ingaruka ku baturage muri rusange. Ko abarokotse jenoside byo birumvikana ko bizaba umwihariko, kuko n'ubundi basanzwe bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe biri hejuru. Abashyashya
bari barabashije wenda kwiyakira tubabone bagize ibibazo mu buryo twakwita ko ari bushya bongeye kugira amakirize kuko icyizere nk'uko twavuze mu baturage rusange kizatakara n'ubu wacitse ku icumu ntibizamusiga none bisange n'ubundi yarigeze kugira icyo gihe cyo gutakaza icyizere wenda hakabaho gukurikirana ubujyanama n'ubuvuzi agasa nk'aho agarutse mu buzima rusange twavuga ko nka covid yaje gutoneka inkovu yari isanzwe ihari. Madamu Bajeneza yabwiye radiyo Ijwi rya Amerika zimwe mu ngaruka za COVID-19 zongereye ihungabana mu barirokotse. Kuba rero umuntu afite akantu kamwinjiriza ubu bikaba bidakunda urumva rero igihe atarimo aracuruza neza cyangwa wa mushinga utari gukora byanze bikunze igihombo reka gifite igihombo kiba kibayeho kumusubiza inyuma rero nk'uko nahoze nkubwira ni nko gutoneka inkovu twagiye tubakira bagiye bagira ibyo bibazo by'ibihombo bongeye kugira ikibazo cy'ihungabana cyangwa bapfushije ababo ubwo rero ndatekereza ubu umuntu asigaranye umuntu umwe yishwe na covid nk'icyorezo cyica gitunguranye atabashije gushyingura uko abitekereza urabyumva neza kumukomeretsa wenda icyo gikomere yari agisanganywe agenda mu rugendo rw'isanamitima abyakira ubu ngubu bikaba byongeye urumva ni nko kongera kumukomeretsa. Kandi Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe mu bagizweho ingaruka n'iki cyorezo umwe utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko kubura umubyeyi umwe yari asigaranye kubera COVID-19 byongeye gusubiza inyuma imitekerereze ye. Nari mfite mama wacu ejo bundi covid imyambura ubuzima kumva rero yuko na wa wundi wumvaga yasigaye mu cyimbo cy'umubyeyi wawe wa wundi wumvaga wagana ukamuririra ukamwumva ugomba kumutetaho nawe ukabona uramutakaje mu buryo bw'amarabira mu by'ukuri wumva nyine habayeho gusubira inyuma.